kugira ngo Cimamanda apostinge ikintu cawe burya bigoye hoba ari cyo muhuriyeko muzinanyeko canke nawe watangaye nko twatangaye ufete mu batangana je ndimwo kandi sikubera ko twitiranwa ariko nako nakantu keza vura mwami jewe ndakira ariko shitse muri Burundi Film Academy tangura amasomo nza kwisanga ahubwo nta nivyo narinzi nisanze atani ikintu na kimwe narinzi vuba yavuga ati hariho Cimamanda n'ukuri genda go waranyishe nasanu wahwereye ni Burundi Film Academy irongowe na Nsoro kumbure iradukunda libere ego dushaka kumenya ni cya kintu iyo muri kuri set umwigirako ndetse uvuga ati iki kintu kweri gishobora kukibagira no mu buzima misi yose je every time turi kumwe haba atari no kuri set haba n'ahandi hantu every time ngumaniga turi kumwe we akira kuba yavuze sinkunda kumwumva ko ibintu bitansigira isomo Bamama bigeme ndabazaniye ubutumwa bwiza muragomba gusa neza gukayangana gutesa kaze mwiture Hiron Ladies chez Everine ibafasha gukora inzara kuzisiga kuzitengeneza neza ukamenga uvuye mwisashe iherereye neza na neza mu gisagara ca Bujumbura muri galerie iriho numero 1605 ukeneye ibisobanuro birenze twakure kuri 65 354 970. Reka tubaramutse cyane abakunzi bo kuri Burundi aho muhere hose nibaze komeze neza kandi mukome mushima Imana. Ego natwe tuba tuko tugenda dushusha ibirenge twiruka na cyane ko amande placement bagoye turondeza bishasha tubazanira abantu baba bameze neza kuri mikuru ya mbere no senga refisi nko bisanzwe kuri Burundi abashikiriza ibiganiro agerageza no kubazanira abantu babagezweho batagase kandi ariko bikora neza mwa kino gihugu cyaciza cyo Burundi ni umusore mwiza kandi mubona ko aberewe cyane turakora bwije cyane ndabaramukije mwese meze neza ego kuberewe cyane gamutaba ubuntu bw'Imana ego ndajana musenga murandyohera kabisa ego urashobora kwidondora bari kubadukurikirana mu ncamake mbo ni jewe banyita Moses tuyubaye niyo mazina yawe n'abavyeyi nkaba ndi Umurundi kuki Muyinga uyu munsi nkaba mbarizwa i Bujumbura yes nkaba mvugira Kristo muri nosi ego murakoze cyane uvugira Kristo ubushatse kuvuga iki ku bantu batatahura ico kintu kuvuga Kristo bariko menyekanisha inkuru ziyo ko natarazimenya do kuvugira umuntu ni hamwe wewe aba yitekaniye cyambure ngo afise inkuru nyinshi zimuvugwa ko amukazina kuzimenyekanisha ku bantu kugira ngo bazimenye bazizere cyane gose none ko hari abantu baba batanga ubutumwa bavuga abandi bagatanga ubutumwa baririmba hariho nabonye abavuga rero nabonye no mwibarabara basemerera abo bitwa abasemerezi ajya abantu bubaho n'abandi baririmba n'abandi ubasigaye bavuga ngo batanga ngo ubutumwa ngo muri filme dushaka kumenya aho hantu uri hose canke uri hamwe namba uri hose wowe uri pasteur ibyo bimeze gute mbo size uburyo no bategera pasteur uwariwe ariko jewe ku ruhande rw'uwanje pasteur sugira ngo ube wasizwa amavuta muba pasteur n'umungere donc iyo uziko wakijijwe wabaye umwigisha wa Kristo ubuzereza ko inyuma yawe abandi batarakizwa rero ububwizwa kubabwira ubutumwa bwiza mu nzira zose zikoroheye rero umbajije ngo yuko no bandi mu babicisha muri izo ndirimbo mu mareresi cyanye nk'abasemerezi ofet jewe yo bandabishoboye no bikora byose kuko ndamva mfise inyota yo kuvuga inkuru za Kristo cyane gose yo bandabishoboye no bivuga byose
gihe kimwe narigeze kuba nsemerera ego gihe kimwe narigeze nkiri mu jeune converti nkikizwa naragenda ku mpangu sometime n'ubu ndose umwanya nkaronka batujana ndagenda nkadodora ivuga butumwa ryo kunzu nkadodora ku rupangu nkabaramutsa nkababaza mumeze neza ndashaka utugadira inkuru za Kristo hama nkababwira Kristo abamwizera bakamwizera abamuhakana bakamuhakana mugabo akomeza kubakunda ariko ako kantu wakamubwiye uba wamuze umundi twebwe turavuga ariko wo kwizanira abantu kuri we ni Kristo nyine ubwiwe cyane gose hanyuma mbyutse numva nezerewe nkaririmba ego nirerese impano ndayifise uri muri byose ni ndoto igihe kimwe nzobikora umuntu akwise pasiteri ndibaza katoba urumva byose ubikora uburenze babandi bakora kimwe kimwe kuko pasiteri arashobora kuba nawe avuga ijambo ry'Imana nkuko bisanzwe ariko ugasanga nta mpano yo kuririmba afise ugasanga nta mpano yo kubicisha muri filime afise ariko wemba numva bose ubarenze ni kukurondera irindi zina sinzi ko wocu ubarevera nawe oya sindabarenza ahubwo ndu ufise impano zose ndu umukozi w'imburakimazi twavuga ko ariko ijambo ry'Imana rivuga sindabarenze ofete umubiri wa Kristo turi umubiri wa Kristo turakompletana mu mpano zigiye zitandukanye hari akantu bavuga nk'umu acteur wa film umu acteur wa film abwirizwa kuba yitoza gukora utuntu duto niyo tutaba tunini ariko ku mpande zose rero kubera ko usanga nange ndumukinyi wa filme sanga no mu bigo Cimamanda nagiye usanga hariya muri kuririmba ndaririmbye gato aho nshoboye mu basenzi nkasenga gato aho nshoboye nyene tashi zose nkakora ko duto cyane gose ariko suvuga ko ndabarenze ndumukozi w'imburakimazi mu bya Kristo nzi tuntu duke cyane ibi bintu by'abantu basenga bakunda ibintu byo kwicisha bugufi cyane niko ijambo ry'Imana rivuga cyane niko bivana n'umuntu kuko hariho nabandi basenga usanga baba bishira hejuru cyane wowe dusigura gute ico kiye mbo ijambo ry'Imana n'urubuto n'urubuto ruba mu muntu rubibwa mu muntu iyo ruze rero rucabwamwe ivyamwa ego hari gihe rero ari ubutumwa bwiza buba bwarabinjiye ugasanga ivyamwa byabo bije ibyo kwicisha bugufi cyane gose ariko nkubaze urabona nishije bugufi jewe cyane gose jemba mbona urabona ko umuntu aciye bugufi jemba rumenga kweri hamwe Yesu yoza nge ashaje nanje ngira nogendera kuri wewe wapi nyene mbo ni ibintu biba bisanzwe ariko nabundi gushisha bugufi ni ibintu byiza cyane canke ni vya bindi hari hahantu Yesu yavuze muri Bible ngushaka kuba mukuru ngube inyuma ube muto uri bose umuntu muto si yoba mukuru gute ko aho hantu naho nyene biba bigoye kuko umushefu Yesu bwiwe zijyanye intumwa igihe kimwe yaraciye bugufi azoza ibirenge cyane gose rero hari bangari bisigura ko hariho ibanga rikomeye cyane Yesu yatweretse kwicisha bugufi kandi uzora umuntu yiciriye bugufi akenshi ntabamwubahuka cyane gose bayitekani kandi maze kubona uri umuntu atawukubahuka bisigura wubahwa na bose maze kubahwa na bose ugira ijambo cyane gose rero uretse kuba ari ni by'Imana dutegeka guca bugufi umva ko irafise n'iteka kuri wenyine yego murakoze cyane tuba tuvuze ibintu nyene byubaka mu majambo y'Imana yego dushaka kumenya tubanze tuvuge kuki kintu kukijanye n'ibi bintu by'amareresi sibwo bwa mbere ndakubonye kuko narakubonye ukina mu mareresi atandukanye ibintu by'amareresi goba wabitanguye inyuma yo gukizwa canke wabitanguye warakijijwe ufite ibintu by'amareresi
nabitanguye nkiri umwana mutoya ariko nabijyamo mu bandi bana badukinisha ku mashuri nabona nyine ko ari ibintu nyine ufata nyine nk'ibintu bikomeye hanyuma rero nza gukizwa maze gukizwa nsanga ndiko ndabikina muri eglise mu nyuma numva umenga ndakwiye gukina kugira ngo message zibonwe n'isi yose cyane gose ego nabitanguye ufite nkiri umwana mutoya cyane ego dushaka kumenya tubabona mumaze kuba mwo kwiyumvira kubikina ku buryo bishikiye bigera ku isi yose urumva twavuye mu bwana tugera aho twatundi bakina muri eglise ubu tugomba tubikwiragize ku isi yose byaciye mu bwahe buryo kugira ngo dushobore kuba twokubona ku ma YouTube n'ahandi hantu habatandukanye ofet je mvuki Muyinga imuyinga narabikina muri eglise hama Muyinga ari abantu bakina amafilm hanyuma ndavyumvira ndabitekereza bwati none nta kuntu nutangura kuza ndabikinira kuri YouTube kugira nkatanga message muga muri ico gihe ndari umujene wo mu adolescent sinavuga ngo ntegerezwa gukina cyambure nzane message iza kugenda gute ndavuga iza kugenda basinze gutanga message y'Imana imva noba umukinyi gusa umukinyi ivyo bampaye nkakira narakunda no gutwenza bampagaye bambwiye bwo ko banjanye muri comedy ariko muga kuri comedy babambwira ko ndabishoboye muga numva iminga atari ivyo wanje hanyuma ndagenda ndahura n'umuntu yitwa Amigo ni warabakino higaniro ndagusuhuje ndamuramukije cyane gira haba yubaho niwe yatanguye kunzana imbere ya naramubwiye arambaza nyene bimeze ndamubwira yumva ko mfise talent mfise n'icerekezo acara niwe yatanguye kunshira imbere ya kamera nkina muri filime bita uzonyituriki yego muri 2020 19-20 narayikinyemo yes nubwo nabona tango kuja imbere ya kamera cyane gose uratubwiye ibintu ukuntu watanguye kuza imbere ya kamera dushaka kumenya nk'abantu bakijijwe ndetse basenga babavugira Imana hariho amasene aba hari nk'ubu nk'akarorero murashobora gukina filime irimo ijambo ry'Imana ego ukaronka cast bakawukastinga ego ukaja mwiyo sene ijambo ry'Imana bikagenda neza none jo muri timu uzoburimwo ndetse n'ahandi hantu bazaba bakugomwe bagashaka taye yawe ko yoza mu bintu kumbure hariho kwiba hariho kwica hariho kugira n'abantu muri filime ivyo bintu sinzi urashobora kubikina canke uvuga ati abantu bamenye ijambo ry'Imana hari ibyo badakina en fait ça dépasse ni yo message shira gufatira message iri muri yose fata message iri muri filme yose avuga est-ce que iyi message irafise ikigomba kuvuga cyambure yo nyanduza mugabo sinibagirana cyane gose ibyo nkina ntegeza kuba harimo ariko kandi bishigikiwe n'Imana dufate nk'icyo wari uvuze ngo nk'icyo kugira nabi umuntu ari abantu bagirira nabi ariko abantu bagakizwa niba iyo filme mba yo scene ishaka ko nerekana ko ndiko ndagira nabi umuntu ariko kumbure bize bikiza uwundi muntu ko azobahinduka cambure nyene message ishingiye kuri jewe ivyo bintu ndashobora kubikina kugira ngo ntange message muga mu gihe byo bari bya bindi nyene nzumwicanyi turejo ahore zanje ari zubwicanyi turejo ntahinduka ntaki cambure kugira nabi biki ibintu nk'ivyo mba numva umengo nta mpamvu zo kubihereza abantu cyane gose ibi bintu tuvuga ko haba hari amatimu ndetse abatandukanye harabaha amatimu ya basabasi hakaba amatimu ya baberendwayo n'ayandi matimu abagi atandukanye dushaka kumenya wewe woba uri mu yahe timu canke wewe iyo ukinye ukina ku bwawe uca witaye bon je ndi muri timu ya Nsoro Burundi Film Academy niho ndimo
nahaje muri promotion ya kabiri hanyuma niho twamenyana nabo n'abahari turamenyana nyene nanje mbamwe nk'abandi yego tusha kumenya rero umaze gushika muri Burundi Film Academy vyagenze gute nicaye ikintu mu bijanye na filme goba warahungukiye cyane au fait muri Burundi Film Academy naragiye nakubwiye ko nari naramaze gutangura kuko nagiye muri 2022-23 nari namaze gutangura film nari namaze kuyitangura ariko ntivyari binyoroheye yego nitwa ko umuntu ari nk'umuntu nyene mvuga ndabizi nkene amakasti nkene nta bintu byo kwiga ariko shitse muri Burundi Film Academy tangura amasomo nza kwisanga ahubwo nta nibyo narinzi nisanze kandi ikintu na kimwe narinzi vuba yego ndahubugwa bikwiye ndahubugwa na nubu ndaciga kuko tubandanya twiga ariko narabonye ko ntacyo narinzi yego nararyohewe cyane narungutse byinshi ubu ndashobora kumubwira umuntu ati ndafite icyo nize nkafata n'iminota byibura n'ibiri nkakubwira ibya sinema kubujya kubwira ati mpicemeza ko wize ubu gifite warawe nyene certificat ego ushaka kumenya Bo ni Burundi Film Academy irongowe na Nsoro kumbure iradukunda Libere. Ego. Dushaka kumenya ni cya kintu iyo muri kuri set. Ndazi kariwe abari wayoboye iyo muri kuri set ni cya kintu umwigirako ndetse uvuga ati iki kintu kweri gishobora kucibagira no mu buzima. Ujya mujene ujya misi yose je every time turi kumwe haba atari no kuri set haba n'ahandi hantu every time mwumaniga turi kumwe we akira kuba yavuze sinkunda kumwumva ko ibintu bitansigira isomo ni ibintu byinshi ujya ni nk'inama y'umunsi yanje cyane gose murakoze cyane ego twivire muri filime gatoya dukorekere rero mu ndirimbo rero sasa dukorekere muri ndirimbo kuko ari naho tuza guteba gatoya bo tubanze kubona igikorwa cyawe kumbure kigiye ahabona indirimbo nziza cyane indirimbo yavugishije benshi aho yapostinzwe n'ahantu ntari kwibaza ko ishobora gupostingwa nshaka kumenya icyo ndirimbo ikozwe gute byagenze gute kugira wiyumvire ko iyo ndirimbo au fait iyo ndirimbo ni histoire tugitangura twatanguye tuvuga ngo none we ngo kuvuga ubutumwa bwizi ngo mu mpande nyinshi iki au fait jewe sinari mfise indoto zo kuba umuririmbyi cyangwa kugira iki ariko ndari mfise indoto zanje ko zishika babe nifise indoto ko ubutumwa bwiza cyangwa ico nkwiye kuvuga abantu benshi bakumva ikintu mvuze ariko mvuze Kristo yego rero igihe ari ntahe majambo make igihe ari ntahe burya n'ubuzima n'ubuzima umuntu wese abamwe n'ubuzima na je nisanzemwo hanyuma nza kumva ninatora kamera nkaje imbere ya kamera nkababwira ijya nkuru mba numva umengo ntiza gufatwa n'abantu benshi ariko ndavuga ati reka ndakite ko ari umuziki ndakirondeye na melody basi kugira abantu baze kumva ko ari umuziki basi bawupartage babashikire au fait iyo banga umuntu ari kubabwira ajya amajambo gusa cyo ndavuga ati reka nitize kujya nitize melody nitize instrument kugira ngo abantu ndababwire iyo nkuru nari nshaka kubabwira ubutumwa bwiza nari nshaka kubabwira yego ni indirimbo mwakoze kandi hari nk'umuntu atarayumviriza ngaha kandi atazi uko yitwa mubanze mutubwira izina ryayo muce mutubwira ahantu umuntu ashobora kuyisanga imbere yuko tubandanya au fait ni indirimbo bita mvura au fait kuvugwa n'umwami mvura niyo wanje nyene Moses urumva uhita wandika by Moses uyisanga ku rubuga nyene gwitwa Moses official cyane gose ni mvura by Moses yes. Naho kwandika Moses official ucuyibona ego mama tubwiye ibintu bitari bike dushaka kumenya kubera iki wiyumviye iyo ndirimbo ndetse ugahitamo kwita mvura. Yes. Au fait je nakije muri 2014 hari itariki 10
z'ukwezi zari tariki 14 z'ukwezi kw'icumi muri 2014 ufite imyaka 10 irarenganye ukicicwe ariko muri 2018 naje ku muntu yitondera muri eglise w'umunyedini atonda kuri muri eglise nkatonda nkataha sometimes nkakora n'ibikorwa vy'Imana ariko jewe umutima wanje waranshira imanza nasa n'uwaguye naca mu bintu byinshi bibi ariko nkaza muri eglise hanyuma yari imyaka nyene y'uwadoresa nyene ukuntu hanyuma muri 2022 muri 2022 nza kugaruka kuri Kristo ubwira kandi nabaye nka wa musore wo muri bibi nongeye kuza kandi na ijuru ryari rinyishimiye ijuru ryaranezerewe ndabizi ndabihamya remo harimo ubuzima bubi rero niyo mpamvu usinzi kwa yumvira ijya ndirimbo mu gitero ca kabiri birimwe ibintu byinshi nasa n'uwahereye nari njanjaguritse meze nabi yego ariko ndaza Kristo yongera kunyakira nk'umwana wiwe nyene nongera kugaruka mu rugo nubwo rona ca mvuga ngo reka nandike iyo ndirimbo reka nandike buno buzima ucura bwandika ca ndandika shavuga ati ino ntahe birakwiye ko ndayishira mu mujya cyane gose numva biba bitoroshe kandi biba byoroshe rero muri Kristo ibintu byose bigenda neza cyane gose ego n'indirimbo mvura tuba two turavuga cyane kandi tuvugira kugira ngo abantu bumve amajambo yimbitse kumbure akiza imitima bumve bokizwa ndetse kuko hari abantu bakizwa biciye mu ndirimbo hari abantu bakizwa biciye mu kuvuga no gusemerera n'ibindi hari abandi bantu bakizwa biciye mu ireresi kumbure hose umuntu agenda hakirizwa ego dushaka tugusabe namba bitakugora nambe atari kibazo uturirimbire akapera kugira ngo abantu bumve ko iyi ndirimbo nyene abari yiwawe atari indirimbo waratiye cyangwa utira amajwi kuko bibaho kugira ngo abantu bumve ko ari Moses tuba turi kumwe ego murahawe ikaze kugira ngo mudushire akagapera nambe atakibazo biteye ofete kugira ngo nisindirimo kugira mu nyumve reka ndabahe iyi message muri ino ndirimbo nyene nkumbuye ndayibibutse nkunda guhera ku gitero ca kabiri ofete igitero ca mbere kivuga ko ndaje imbere yawe mwami ariko nshikiriye imbere y'umwami hari ico navuze navuze ngo nasanu wahwereye njanjaguri tsembabaye narisigaje gatoya gahetura ibyaha vy'isi yose none ndavyo musaraba amasate bamosozi agahinda nikesi ndipfuza gutabagwa mvura mwami jewe ndakira undokore ndarukuka mwami mbashe kubanda nyurugendo mbashe kubanda nyurugendo. Yes. Amen, amen, amen. Amen. bya bintu bitwa byo kuja mu mwuka je nagomba nje mu mwuka naho nabimenyereye ajyoza kumva nangwe kuvugisha yari kuba ari byiza cyane. Nindirimbo nziza cyane kabisa. Ego mugire muduhe yindi ndirimbo vraiment muduhe indi ndirimbo cyane vuba irahari
azoba ari indirimbo yindi ntambwe ofete tuko turatambuka dutambutse ibaza ko muzoryoherwa cambure muzohezagirwa gusumba uko mwahezagwe ku ya mbere. Ego hamwe n'Imana bizogenda neza. Ego Yesu Kristo akomeze kubamba nk'umugisha. Hari ikintu burya ijambo ry'Imana burya riragenda novuga ko riguruka. Kubera ko nagiye yejya ndirimbo ntagenda yirona ku rubuga no kwiyumviye ko yojako. Nza kwibona kwa Cimamanda Moses. Sinzi karuko mwitirana, sinzi ukuntu byagenze. Indirimbo mbona yayishize ko wewe arafise ukuntu harabo yitwa ibibwa. Yego. Kumbure yabonye umenga hariho urumva we ko waririmbye ubuzima uririmba ari we uririmba Yego. Mu buzima bwawe ariko nawe aca bishushanya n'ubundi buzima bw'abandi bantu. Yaranditse ko amajambo ndavuga ati erega wa mugabo nawe nyene hamwe yokizwa. Bishaka kumenya bigenda gute kuko kugira ngo Cimamanda apostinge ikintu cawe burya biba bigoye. Hoba ari cyo muhuriyeko muzinanyeko canke nawe watangaye nkuko twatangaye? Ufete mu batangana je ndimwo kandi sikubera ko twitiranwa. Ariko nako nakantu keza. Ko Cimamanda buriya jewe ndamwemera. Yes. Ndamwemera kuko avuga ukuri. Rimwe na rimwe si misi yose kuko mvuze ko ari misi yose naba nihenze. Nawe yisubiyemo hariho yovuga ati aha hantu ofite turavuga mugarige tuvuga ati hari ahantu ngo navuze nari nakosheje mugabo sinosha ndakimushira kuko atavuga ukuri. Avuga ukuri. Rero Cimamanda uburyo nasanze ariko arampostinga narabonye hariho aba promoter nagiye mbona bapostinze adufoto twanje banderanye na Cimamanda Moses ngo ibyo yigize ngo aharonse ngo umujene ngo umupasiteri ngo umujene ngo amuhagurukiye. Yavuga ati hariho Cimamanda n'ukuri genda go waranyishe. Nagerageza uburyo bwose ndamurondera namubwira ati ewana Cimamanda aje kabisa ndarengana. Ndakwinginze ntuze kugira icyo uvuga utabonye message je navuze. Message navuze kinamukubita link ati message navuze niyo. Nta kindi kirengako cyane gose. Hanyuma nza mbona rero yayipibiye ni indirimbo yamufashije cyane wabonye ko yinjiye muri mwemu yagize akavideo yinjiye muri mwemu. Yego. Atanya n'ubutumwa bwiza bwambaye ahaga yari content uvuga ko nta kunsevya nta kungirira nabi. By the way ndamubwiye ngo wubaho. Yego. Aho niho cyane. Aho niho hantu nibaza ko yabicishije mu kuri kuko ni hose abavuga ibintu menga sinzi. Nibaza ko nawe ujya ndirimbo kweri yagize ikimuhindurako kuko yaragaragaje kweri kabisa ko ari indirimbo nziza cyane kandi yiyumviriweko. Ni indirimbo mvura turiko turavuga. Yego. Mwimisi hari haraje abantu baduha indirimbo uno munsi mwakuno kwezi hakikubita yindi myaka irenga myinshi tudasubiye kubona indirimbo. Kandi ibyo bintu kandi izo ndirimbo tuba twamaze gukunda uwo muntu tugakunda n'iji yiwe tugakunda n'imyandikire yiwe. Shaka kumenya muzoduhinde indirimbo ryari mvugire abari kubadukurikana kuri Burundi muzoduhinde indirimbo ryari abakunzi ba Burundi. Reka ndababwire ko igikorwa sinovuga ngo kiri vuba ariko turiko turegera mu gikoni. Yego cyane. Turiko turegera mu gikoni kugira ngo tubitunganye muri studio mugabo gutegurwa mu buryo personnel bwamaze gutegurwa. Tushikaje ko tuja mu bahinyanyuzi nabo bahinyanyure kugira ngo tuziye bashitubazanire ibintu bimeze neza. Ofete ibi bintu siniteze kubihagarika mon frère. Cyane gose. Kuraje kabisa. Niteze guhagarikira kuvugira Kristo. Nubwo ntoririmba ndashoboye kuza mvuga kundi kuntu mugabo target kubabwira ko Kristo akiganje ari ku ngoma bataramumenya bamumenye bamwakire ababera umwami n'umukiza abagire neza. Cyane gose. Yego. Hama abataraba indirimbo mvura
turaza kubaha linki muri commentaire turaza kuyipininga kugira ngo muyiboniza kuba iri hejuru ego dushaka kumenya nk'ikibazo cyose nk'icyanyuma turangiza ikiganiro ibi bintu by'amareresi ndetse n'ibintu bya gospel ndetse n'umuziki muri rusange tuguma tubona abantu bakina amareresi babyinjiyemo cyane bafatanya iki kintu cyo gukina ireresi bagifatanya no kuririmba aho ndavuga nka Ruvera Muhimbare ndavuga nka John K n'abandi benshi ba Berenduwayo na Basabasi abo bantu n'abantu bariko bashaka gufatanya iki kintu cyo gukina amareresi no kuririmba indirimbo namwe nkaba mbona kari cyo kintu hanini bifatanye dushaka kumenya hari cyo bifasha ireresi y'u Burundi canke se ireresi y'u Burundi hari cyo ifasha ibintu byo kuririmba en fait je novuga ngo ntuzobisanga mu bantu bose kuko aba bantu baririmba abantu bakina amareresi usanga baririmba akenshi uzosanga baririmba indirimbo zihimbaza Imana nyama gospel cyane en fait jewe ibyo ndabibonye mba numva nezerewe cyane kuko n'abakozi b'Imana ahubwo Yesu Kristo abahezagira babe amen parce que baba bafite ibintu byinshi byo kuvuga baba bumva bavuye mu mareresi menga ntibocereza boca bandika bakaririmbira abantu naho nyine babyumva kuko no kuririmba ni message ubutanze cyane gose en fait kandi n'abajya abantu no mu interview bavuga Yesu mbo no ku live bavuga Yesu ibintu byabo byose baba baravuga Yesu no kuririmba gusa n'imibereho yabo baba baravuga Yesu rero no kubera ko ukuririmba donc akadiyo nuko kuririmba muziki irakundwa yivuze usanga yabaye yishika kure cyane gose ariko mu buzima busanzwe bajya abantu usanga ari naho bashika bagashika mu materaniro bakavuga n'ubutumwa bwiza cyangwa yego assemblée des maisons ndavuga kujya kuntu bakoranira mu nzu bakavuga ubutumwa bwiza yego murakoze dushaka kumenya uyu munsi twe turaraba filime z'abahindi turabona ibintu baririmba bimwe bitongo mananci sinzi ukuntu babyitwa inaci sinzi barashobora kugira filime bo bagira filime by'amasaha maremare ukazibona bakubisemo indirimbo yabo cyangwa karirimbo kakaba kari muri uko nyene sinzi ukuntu babitunganya rero dushaka kumenya n'ijya hari mu Burundi nk'abantu bakora amareresi tuzatwumva hagiyemo nk'indirimbo kumbure baririmbye ikajamo hagati canke igahereza canke igatangura canke bikagenda gute ariko iyo ndirimbo tukayumvamo nk'indirimbo abantu baririmbye ivyo bizoba ryari canke muri filme z'u Burundi ntibikenewe bo imessage zizira igihe iyo message niyashika abantu bazobikora abantu bazobikora kandi n'ibintu biryoshe sinzi bajya abahindi cyo bariko baravuga sinzi irya ndirimbo sinzi ibintu bariko baravuga nta ginde numva mugabo niwa umuntu n'ivyashika abantu bagatanga ireresi bigasaba gashiramo akaririmbo kabo cambure iki bizoshika kandi mbona umengo uriko biregereza sinzi gukurikirana iyi filime ya Mimimire habarimo makaji kwiwe avuga ngo ibigiye inama bigira Imana okay urazi ko naho ndabitegera narigeze no kumva kandi karirimbo mu ngaruka ngo ubuzima ngo buguhanga icyo wabubikije voilà rero bijya bintu nibaza ko biriko biraza bari ko baravyegereza bizokunda ego nibaza ko bizokunda kabisa tuba twavuze byinshi ko na cyane cyane abarundi bakunda kuvuga ngo aravugwa ntamagwa kandi tuba turi hafi cyane kumure nibindi tuzobivuga tuba tugabanije ko gatoya mu kurangiza ikiganiro naye kajambo wogenda utekere abantu mu kirundi ciza bakitwa ngo kajambo kagasuni karugi abwire gute sinobabwira ngo mugende kuraba indirimbo yanje mwamaze kumva mu isangane kuri Moses official ego kandikamvura by Moses tuyibona kagasura kanzu ukabona ntuzoharengana bamaze kukabona
cyane gose uzoharengana uzocubona indirimbo ibyo twamaze kubivuga ariko ijambo nogera ntavuze sishobora kuranka public nkiyi ndabizi ko urubuga rwa are urunde rukurikiranwa n'abantu benshi abari hanze y'igihugu abari mu Rwanda abari muri Tanzania hano hose ari umurundi ashobora kumva ikirundi ariko ndavuga sinogera ntavuze Kristo yego Kristo vraiment sinzi yo ndamugeze ko ndabura amajambo yo kumuvuga ariko numva nawe ugiye ubuntu kakira Kristo nk'umwami n'umukiza basi vyibura wumve ushaka abantu benshi ndamabwira Kristo bakamira ngo baramuzi cyangwa nkababaza ati no waramwakiriye bakambya toya nabwo turamwakira cyangwa ngo twaramwakire nkababaza nsanga ntiyamwakiriye ofete kwakira Kristo nirindi sezerano rihaba kugira umuntu avuka mu mubiri ni kuvuka mu bijanye mu buryo bwa mpwemu yera na Kristo yego ubwo hani isezerano na Kristo rero je no tumirira abantu benshi gukurikira Kristo umwami n'umukiza mu bugingo bwabo bamwe bazirikana ko inosi ari umwanya muto yitukayivamwo inyuma y'ubuzima turimwo harimo ubundi buzima tuzobamwo kandi uyu ni uwo mwanya mwiza wo gutegura ubundi buzima yego bukaziba mu buzima bwiza utagira iherezo nk'uko tubisezanirwa na Kristo murakoze cyane muratubwiye amajambo yubaka umubiri yubaka umutima kubera ko umubiri uza kugendera ku mutima hajya umutima utubakitse n'umubiri biba byanse gose reka dushimire cyane bwa mbere mwe mwigoye mugaheba akanya kanyu mukaza ama déplacement bagoye mukabana natwe kugira ngo mudusangize amajambo tongera dushimira abari ko badukurikirana bari mu mpande zine z'isi kwisi yose mukomeze guhezagirwa twifuriza amahoro Imana akomeze kubana namwe ko na cyane cyane iyo muri amahoro natwe tuba tura amahoro yego dushimira abantu bose baza kugira icyo baterereye baza kugira icyo bavuze kuri aya majambo kumbure muraza kuvyandika muri commentaire kumbure nta kibazo biteye bari ibintu byiza cyane ego nizere ko ntitwasubira kubakenera muzotwitaba cyane tuzandiruka murakoze cyane yego muhezagirwe amen.